Turongeye kubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu munsi muri kumwe n'intebe kuri Muhoze. Uno munsi twifuje kuganira ku bijyanye n'uburezi. Mbega uburezi ni iki? Uburezi ubundi ni ukurema imico myiza mu muntu, nibyo bita uburezi. Ni uguhindura umuntu ukamushyiramo imico myiza, ukamuremeramo iyindi mico atarasangwa afise. Uburezi rero bwagiye buhura n'isanganya nyinshi, ariko ahanini ndavuga isanganya zigera kuri 4 zagiye zihurana, uburezi bwagiye buhura nazo. Isanganya ya mbere uburezi bwahuye nayo ni isanganya bitwa uburere bubi cyangwa se mauvaise éducation. Uburere bubi buje gute? Nuvuga ngo iyo umuntu arerewe ahantu habi, iyo ahuye n'abarezi batabizi, uwo mwana cyangwa se uwo muntu abagize ikibazo. Ikindi ni ahantu umuntu akurira, cyo bitamiriye. Umuntu ashobora gukurira ahantu habi, aho abantu biba, ahantu basambana, ahantu bafite imico mibi. Mujya mubona namwe ko umwana yakuriye mu gisagara n'uwakuriye ruguru badasa. Ivyo navyo birica umuntu. Ikindi cyo umuntu ni ibintu umuntu afungura. Uburezi nabwo ahuye n'iyo ngorane, imifungurire mibi, imirire mibi ishobora guhindura imico y'umuntu, ugasanga umuntu abaye mubi kubera ivyo afungura. Ikindi cyanyuma yahuye naryo uburezi ni ibijyanye n'ibyo bita akaronda cyangwa se heredite, nayo ishobora gutuma umuntu ahinduka agasa uko atari abyiteze. Izo nizo mpanuka uburezi bwagiye buhura nabwo. Uburezi rero kuva na kera Imana niyo yabaye umurezi wa mbere. Iyo usomye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2 haratubwira ngo nimwumvemwe amajuru mwetega amatwi wowe wasiwe kuko uhoraho abivuze, yuko yareze abana, ati nareze abana ndabakuze ariko barahinduka. Nuvuga ngo umuntu wa mbere yatanguye kurera ni Imana. Rero Imana ntabwo yavyigumijemo kuko yari cyo cyiza, ikowa cy'umugisha. Ntabwo Imana yavyigumijemo byo kurera, ahubwo hari abandi bantu yagerageje kugira ngo bafashanye kurera, arabona kwita abavyeyi les parents, nabo yarabahaye inshingano yo kurera. Ishiyako abo twita aba instituteur n'abandi twita abarezi ariko babayobozi. Hama ishirako abo twokwita les dirigeants civils n'abategetsi mu buryo bwa leta, nabo nyene barahawe kurera. Abandi nabo twokwita abayobozi mu buryo bujanye n'ishengero cyangwa se abarongozi, nabo barashobora kuba abantu barera bakarerera Imana. Abo bose n'abantu bajeje kurera kugira ngo umuntu vyibuze abo umuntu ashobora kugira gute, ashobora gufatika, ashobora kuba umuntu afite icyerekezo nkuko umugambi w'Imana waruri. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu Itanguriro gice cya 18 umurongo wa 19 hatubwira amajambo akomeye ngo kuko uwo ari we nashyizeho, muzobyisomera yuko ngo ari we nashize ko kugira ngo ashobore kurera abana biwe n'abazokwaruka hanyuma abigishe by'inzira zanje n'ibyo kugororoka. Mu yandi majambo Imana yashizeho abavye kugira ngo bazejwe uburezi. Uburezi rero ni ikintu gikomeye kubera yuko uyu muntu apfiriye mu burezi nta kindi kintu wo mukorera, ahubwo aba ari umuntu azorusha Imana, akarusha abaturanyi, akarusha isi, akayibera umuzigo uremereye. Naco gituma icyo kigomba kucitaho cyane ko cyatanguye n'Imana. Imana ikakiduha nk'inshingano abavyeyi n'abantu bose navuze, nako tugomba kugigira nuvuga ngo umwuga wo kurera ukaba nk'umwuga. Kuko umwuga iyo umuntu agomba gukora umwuga mu bisanzwe akora umwuga akabanza akawiga inyungu urimo uko ukora neza kugira ngo uzane umwimba ashaka. Nivyo no kurera bigomba kugira gute ufatwa nko umwuga. Ariko rero abarera ni bande? Duhereye kwabo bavyeyi nyene ko ndavuga, abavyeyi tubasanga mu migwi 4. Abavyeyi bari mu migwi mikuru 4. Abavyeyi barera. Abavyeyi ba mbere n'abavyeyi bita les parents permissifs. N'abavyeyi bama bumva yuko ikintu cyose gishoboka. Umwana musavye amahera, ngiye gusohoka ndahana aramuha amahera, ngiye kuja akamubwira ati genda ushaka iki akamuha. Uwo muvyeyi ni umuvyeyi mubi, ni umuvyeyi atazi kubona ingaruka z'ivyo karakora. Ntazi ngo amahera ndamuha arashaka kumutuma aje kugura ibinyobya bwenge, ashaka kuja mu ngeso mbi. Ivyo abavyeyi benshi ntibavyitaho. Abavyeyi permissifu ni umuvyeyi mbese ikintu cyose atanga uruhusha. Umwana ariye ku masaha yishakiye aramwemerera, agiye gutembera aramwemerera, agiye kuyerera aramwemerera. Ahantu hose ntabaza ngo mbega ibugiyemo ni ibiki bizoza rihe ingaruka. Uwo ni umuvyeyi mubi. Iyo urera gutyo umwana umuha ibyo byose, ubwo si uburezi ahubwo nuko umwica.
kumwica ashaka cyose. Nta muntu ahabwa icyo ashaka cyose munsi y'izuba, nta muntu ariho yahawe byose. Ni nacyo gituma atamenya ko guhabwa ibyo ashaka byose, ahubwo cyose agomba kugira ngo gihabwe ku rugero icyo ashaka. Ubonye kitamugirira nabi sawa, ariko kimugirira nabi nta mpamvu yo kumwe. Abavyeyi rero bagomba kuba strict, bagahabana ibikenewe bigira akamaro kandi bagakurikirana, bakanya ibyo babahaye bishobora kubazanira iyihe ngaruka. Abandi bavyeyi bakabiri ni abavyeyi twakwita les parents autoritaires, ni abavyeyi nabo bakoresha igitugu. Yumva yuko ibintu byose ni gukubita, ni nguvu, ni gutegeka, utegeza kugira uko. Ntagomba kumwana opportunity ngo ashobore kuba yovuga kumwaza ibyo ashaka kubera ko ugiye akora kugira oya, wowe uramwaza gusangiye aha no, ikintu cyose ni gukubita no gutukana. Nta nama yemera ko abavyeyi abandi abana bomugira. Ntagomba kumva umwana yuko yomubaza akamubwira n'impamvu ibyo agiye gukora. Ntamuha umwanya, ntamuha amatwi, nta kintu nakimwe akeneye kumva. We gusa ni ibitutsi, ni ugukankama, ni uguhamura. Ibyo rero biragenda bikica abana, ugasanga umwana asigaye yarahamutse, umwana aragutinya, agitangura kuzarabesha. Kuko iyo umukankamira cyane umutera kubesha, umutera abona kutabumwizigirwa, bice bituma umwana yononekara. Abavyeyi ba gatatu tugomba tuvuge n'abavyeyi bita les parents négligents. Uwo nawe ni umuvyeyi atazi inshingano yiwe, ni umuvyeyi atazi ngo umwana akeneye iki, umwana yambara gute, umwana arajya iki, umwana aranywa iki, umwana ararahe, mbega ziguye umwaka, mbega arafite ibirato, mbega afite ibikoresho. Ni abavyeyi négligents, atakintu kimwe bitaho, badakeneye kumenya ngo umwana akeneye iki, ahubwo bumva ko umwana mbese kuba ariho nk'impanuka, ntazi ko anariho, ntazi n'ibyangombwa vyiwe. Abo nabo n'abavyeyi babi, kuko abavyeyi nkabo bashobora gutera abana binjira mu ngeso mbi. Ari abakobwa bakuze bakaja mu busambanyi, abahungu bakaboja mu busuma n'ibindi, kuko babona umengo nta muntu abitayeho, bagashaka kwironderera mu nzira zitemewe kugira ngo barayo gushika ku byo bakeneye. Abo nabo n'abandi bavyeyi babi. Umuvyeyi wa nyuma ndibuvuge ko n'abavyeyi bita les parents démocrates. Abavyeyi rero démocrate ni abavyeyi beza, ni abavyeyi badashaka gukora ikintu bahase umwana cyangwa se mu kumutuka cyangwa se kuba permissif oya, ahubwo bamufatira umwanya wo kumubaza, bakamubwira ati kubera ko ugomba uja ahantu niho wahaje hafise ingaruka iyi n'iyi, noneho bagacamwereka kwihitira nk'uko Imana yatugize. Ni abantu bafise mvuge ngo ingeso nziza, baha umwana kwisigura, bagakora ikintu bazi ingaruka yaco, kandi umwana baramuha umwanya kugira ngo ahitemo nk'uko Imana yadukoreye. Imana ntigihe ishaka guhata umuntu, ahubwo ishaka ko umuntu yihitiramo, koreka ibyiza, koreka ibibi, kaguha droit yo kwihitiramo. Nabo bavyeyi rero nabo nuko bagomba yuko abana bakora ibintu byiza, ariko babona n'ingaruka z'ibyo bagiye gukora. Iki byose ukamenya ngo iki gifise ingaruka nziza, iki gifise ingaruka mbi, iyi bakabimenya. Ibyo bigatuma abana babana n'abavyeyi neza, nabo bakabumvisha ibyo bagomba, n'abavyeyi bakabereka ibyiza, noneho bakabereka inzira nziza, bakabereka umwonga uhuma n'udahuma. Reka rero tube abavyeyi beza, abavyeyi tuganira n'abana, abavyeyi dushikirana, abavyeyi abana bashaka kubwira ibyo bakenera, nawe tukababwira ibyiza mu byo bakenera, tukabahitiramwo ibyo bavyiza. Reka Imana idufashe, iduhe ubwenge bwiza bwo kurera neza muri iyi minsi mu izina rya Yesu. Kumenya ubutuma buheruka, ari kwikibabaje umuremyi wacu, nuko twabwigunganye mu mitima. Twagiriye ubuntu bugirirwa bake, kumenya buheruka, ari kwikibabaje umuremyi wacu, nuko twabwigunganye mu mitima. Bwira abandi Yesu bamenye ubutuma, bahungura ke baronka amahoro, bahunga amadini